Uyu munsi mu Burundi abana ibihumbi 7 baracabarizwa mu mabarabara. Ni kuvuga bano nibo bitunze. Uko bafungura, aho barara, biragoye kubitangira inyinshi tomoye. Harabikika mu tuzembure imbere y'amagareri ndetse no mu makanivo. Ikigaragara cyo n'ubuzima bubi barimo. Mu gitariki 20 Munyonyo ari umunsi mpuzamakungu wahariwe agateka k'umwana, nakaryo keza ko kurabira hamwe uko kifasha ha mu Burundi. Nko mu bijanye n'ubutungane ngo ibigo vyagenewe kwakira abana barenza amategeko biracari bike ibituma usanga bica birengerwa. Ni mu gihe uyu munsi igihugu cose giharurwamo mwene ivyo bigo bitatu gusa. Iburunga mu Rumonge abana 115 nibo bapfungiwe mu gasho k'igororero ka Murembwe, ni mu gihe gasanzwe gafise ubushobozi bwo kwakira abana 72 gusa. Ndayumvire Ekoni asayukiye ishirahamwe rihane Agateka k'abana Oidebo muri komine Rumonge yabwiye insamirizi Bonesha FM ko igitigiri c'abana bahagarikwa gitera ciyongera. Ngo benshi usanga bagirizwa ubusuma, kunywa ibiyayuramutwe no gufata abana ku nguvu. Na Dr. Lieutenant Colonel de Police Pierre Nkurikiye abona ko ubwinshi bw'abo bana butuma igihugu cisanga inyuma mu bijanye n'agateka k'abana. Uyu munsi ngo Uburundi bwisanga mu kibanza c'174 mu bihugu 192 byashize umukono ku masezerano yo kubeheza agateka k'abana. Iyi ntwazangabo mu gipolisi yerekana kandi ko mu Burundi 52% by'abanyagihugu baho ari abana, yamara ngo uburyo bushigwa muri bo kugira bakingira agateka kabo budashemeye. Ngo nko muri uyu mwaka w'amafaranga uheruka wa 2024 ushira wa 2025 ivyo gukingira abana ntivyarengejwe ibice bingana ubusa n'ivyindwi kwijana by'amafaranga leta yari yategekanije gukoresha. Abatari bake bibaza uko bizobandanya bimera mu gihe ubwo Burundi bweje butitaweho bikwiye. Ariko leta ifatekanije nabo bafashanya mu iterambere ibandanya itegura ubwigoro bwo kuzamura iki gisata. Vya hafi cyane Daniel Gelaz Ndabirabe yarafashe urugendo ejo hahise rumushikana muri Maroc kwiga uko ineza y'abana yoteza imbere mu Burundi. Uyu arongoye urwego rw'inama Nshingamateka imbere yuko afata indege yavuze ko atari ivy'imbeshere abana bo mu Burundi bafise ingorane zitari. Yagize ati: "Murazi ko hano mu Burundi dufise ibibazo bitari bike ivy'abana. Abana mu mabarabara, abana b'imfuvyi n'abandi. Ariko twibaze yuko abana baronse ingene bashobora kwivuga ibibazo vyabo, nkumbure bona tubwira n'ingene abana bashobora gutura inyishu zimwe zimwe bakabwira bakuze bati iki turabona cyo fasha." Uyu mutegetsi yavuze ko mu bindi bihugu basa n'abayiko baratera imbere cyane. Ngo nko muri Maroc abana hari ukuntu babatunganirije kandi babandanya babagirira neza kugira ngo nabo bagire ijambo mu gihugu, ivyiyumviro vyabo bishobore gufatirwako. Ngo nko mu manama Nshingamateka muri ico gihugu bararaba uko babegereza uko gwego. Ivyo biruko mu gihe mu kwezi gw'icenda guheze umushikiranganje mu byo ajejwe harimo agateka kazina muntu Artemon Katihabwa yahaye umubonano icegera c'ujeje urwego rujejwe neza y'abana muri Maroc Gislan Benjeloun kugira bavugane bijanye no gushiraho inama Nshingamateka y'abana no kwinjiza abana mu nzego no mu buzima bw'igihugu. Kwa 14 Ruhuhuma 2025 ni kuvuga mu ntango z'uno mwaka Igitega harabereye ikoraniro rya mbere ry'abana batowe n'abandi mu gihugu cyose. Muri iryo huriro ryari ryuguruwe n'umushikiranganje w'iterambere ridakumira w'ico gihe, bibukijwe uruhara rwabo rwo kuvugira abana bagenzi babo babashize imbere mu ntumbero yo gutimbataza agateka kabo ndetse no gushikiriza imigambi leta yoshobora kubakirako. Iri huriro ry'abana mu Burundi gisunga itegeko ry'umukuru w'igihugu ryo mu mwaka wa 2012. Icyumviro c'akanama Nshingamateka k'abana mu Burundi mwebwe mucumva gute?